everyone, are you alright? So today we're going to continue with our lesson. Today is lesson 2. Nomwe tubandanye n'ikigwa cya kabiri kijanye n'indamukanyo z'icyongereza. English greetings, indamukanyo z'icyongereza. Ejo twabonye good morning, turamukanya mu gitondo, twarabonye igitondo gitangura saa sita z'ijoro kigahera saa 5:59 zo z'umutaga. Rero indamukanyo igira kabiri ni ya afternoon. Afternoon. Kirango twoyita afternoon, after na majambo abiri, after inyuma, noon ni midi, kuvuga inyuma y'umutaga. Noon ni midi, saa sita yuzuye noon. Rero after ni inyuma. Afternoon inyuma ya midi, inyuma ya saa sita. Inyuma y'umutaga, okay? Inyuma y'umutaga. Inyuma y'umutaga, afternoon. Inyuma y'umutaga, okay? Turamukanye rero. Turamukanye afternoon. Nomos dukoreshe nde? Dukoreshe Ray aramutsa Amisa. Okay, Ray aramutsa Amisa. Kuramukanya rero nyuma y'umutaga tuvuga good afternoon. Amisa. Good afternoon Amisa. Amisa chaishura Ray. Chaishura Ray. Chamwishura ati good afternoon. Suramu good afternoon Ray. Mwiriwe Amisa, mwiriwe Ray. Achamubaza how are you Ray? Gute Ray. How are you? Ni gute, how are you? Ray achayishura I am fine. Kanya shuvuga I'm fine. Thank you. Thank you. I am fine. Thank you. Ndakomeye urakoze. I'm fine. Thank you. And you? Nawe gute. And you? Nawe bimeze gute. And you? Amisa achayishura ko nawe nyine akomeye. I am fine too. Najewe nakomeye, najewe namarame. Okay? Dusome English greetings. Turingaha. English greetings. Indamukanyo z'icyongereza. Okay? Hanyuma turafise afternoon ni kuvuga inyuma y'umutaga. Afternoon. Okay? Hanyuma turafise Ray aramutsa Amisa. Donc inyuma y'umutaga no kuvuga bitangura ryari. Inyuma y'umutaga no kuvuga kuva 11h. No, kuva midi irenze ko yamaze kuba after midi n'umunota umwe kubera niyo inyuma ya midi. Afternoon kugeza 17h59 aho niyo afternoon. Ugomba kuramutsa umuntu wisunga ibihe by'umunsi ukoresha afternoon mwiyo saha. PM ejo twabonye ko ari AM ariko ubu ni PM kubera ni nyuma y'umutaga, post meridian. Okay, afternoon. Good afternoon. Okay, naho ushikoresha afternoon. Ray aramuramutsa rero Amisa aratangura good afternoon Amisa. Good afternoon Ray, how are you? Namahoro mwiriwe Ray. Ni sawa. How are you? Ni gute. Ni sawa. How are you? How are you sigura ni gute. Namahoro. Ni sawa. Okay, how are you? Ray achayishura I am fine. Thank you. Ndakomeye urakoze. And you? Nawe. Amisa achayishura I am fine too. Nibaza
iyo ni indamukanyo igira kabiri ifatiye ku bihe vy'umwanya. Thank you so much. Ntimwibagire kugira subscribe kuri YouTube channel yanje, muce mu active na notification kugira igihe cyose size ko utu video muzoze murabibona. Thank you so much. Bye bye.